Iyi ni Muchi Champion TV, Muchi Champion TV ikorana na hafi n'ikigo Disara. Muchi Champion TV ni TV yiyemeje kugenda abantu basanzwe bafise ubumuga, ni televiziyo yiyemeje kuba ijwi ry'abantu basanzwe bagendana ubumuga kugira ngo ingorane zabo bafise zibagereze kure, kugira ngo uri karazumva yoshaka kubagerako abashe kubatemberera. Turi kubona umumama nkuko mubibona ngaha, twamusanze mu rugo iwiwe, umuganga mu kigo Disara ari mu byo twakwita byandasanzwe ko byo kugororera abana basanze mu ngo zabo. Reka tubanze tumusaba mu matwi done mama ni sawa. Duza ka microphone gatoya ku munwa. Tini sawa. Mwiriwe neza. Ku mazina yanyu mwitwa gute? Je nitwa Marita Ntunzwe n'Imana. Marita Ntunzwe n'Imana. Uyu mwana mbe ni wawe? N'umwuzukuru wanje bari bangabiye. Twoza aramba hafi. Ariko yaciye biguma yibandanya, aguma baparaliza kugeza none munsi. Arafise mama we na papa wiwe? Mama ariho. Papa we nawe? Arahari. Ariko urumva ntibimeze neza. Akurikiranwa n'umwana n'umukobwa wawe. Uyu mwana yoba yavutse amugaye kunye tubibona? Oya, yavutse akomeye neza, ameze neza. Ameze neza. Amugaye jo bundi nyene amaze gukura. Niho yacamugara. Ugereranije bamaze nk'igihe kingana gute akomeye? Umubona akomeye? Akomeye. Igihe sino ikimenya neza. Ariko yaratambuka basi. Yariruka yaragenda n'imugwi n'amaguru neza. Agakina n'abandi banatakibaza. Gucururiza abantu imboga. Yego. Mbo kugira afatwe ukore byaje gute? Ukuntu byaje? Mukumufata byamufashe nk'intuzeye. Nkijya yo hejuru. Tuvuga ati nijya yo hejuru nkeka yoba yamufashe. Kumbi ntitwamenya ko ari zindi ngwara zamufashe. Kuva mu cyo gihe mubona ko afashwe ubuzima bwe buhindutse, mwamwarigeze mumujana kwa muganga? Twaramujanye kwa muganga. Twarabande turamujana ku mashengesho turamukurayo, duca tumujana kwa muganga. Tumujanye kwa muganga baragumayo. Kwa muganga majahe? Kwa ntuze kwa dogita? Kwa makorata. Kwa makorata, kwa makorata bamujanyeho. Birongera kandi birasubira biranka. Bimaze kwanka n'ubundi baca bongera turamusubizayo nyene kwa makorata. Hanyuma bisubiye kwanka duca tujana kwa ntuze kwivureri ari kwa Mugabekazi. Nayo twaciye tumujana. Mbega muja kwa muganga mwagenda mubona afise ibihe bimenyetso mubona ko yuko ubuzima bwe bwahindutse? Twabona afatwa niyo ngwara tukaza tugira ngo niyo hejuru. Abantu benshi bakatubwira ngo niyo hejuru. Nuko ga muganga bavyika mbega igisahuzi. Batubwira ngo ni igisahuzi. Ariko biratinda birakomera biranka kwakira tumukuye uno munsi. Ejo tugaca tumusubizayo. Cyabure hirya ejo tugasubizayo. Ukaguma impande umuba hafi. Akidudura. Eka. Urebye muri mwanya ingere mubanye mubona yoba umwana wanyu akenewe iki? Mbe mubona byo agiye kwa muganga byo ukunda ko akira mu buzima bwose bwa misi yose abayemwo hano mubona yo bakeneye iki? Ko kumujana kwa muganga nyene umuntu agatarataza. Kuko ntarataza rutambunda cyane gose. Kwicara urumva utahana kwicara. Ariko utarataje ari gihe gicamo bikagenda neza. Nuko no kuri. Mu buzima sanze abayemo ngaha mu nzu ubona nk'igiki yo bakeneye. Biko nta gakinga afise hano? Oya. Bishitse byokunda ko yicaga gakinga basakazare ari itembereza ngaha cyangwa afise nka bene babo bakamutembeza ngaho byokunda? Yego. Ako kokunda. Iyo ari ngaha mu nzu aguma ngaha nyene ndani mu nzu cyangwa arashika? Ndani mu nzu. Ntasohoka? Oya. Ntago bikona ko yavura ngo yitambukishe. Oya.
ndinda kuza guterura nkaza kumwereka hanze nkongera kandi mukamusubiza mu nzu nkasubiza aho yarari nkajyanika. tubasabe mudohera ku mikrofone muganga nawe tuyage. Muganga w'ikigo Disara, uwo mwana umaze kumuraba ingena ameze, mubona afise ubugwayi bumeze gute, mbe mama wiwe ko avuze ko atigera ava ngaha mu nzu, nizihe nyigisho wo muha canke abariko barakurikirana televiziyo yacu wo babwira iki bashaka gukora abana nk'aba basanzwe baba mugabe benuko? Murakoze cyane mesha makuru no kuvuga ko uyu mwana ikintu cambe coco afise ubumuga bita retard psychomoteur, n'ubumuga bushobora gufata umwana imbere yo kuvuka, mu kuvuka canke inyuma yo kuvuka. Nico gituma uwo mwana mu kugira consultation yiwe nayigize nasanze yafashwe haciye amezi 6. Hanyuma muri amezi 6 niyo yafatwa cyane cyane ikintu cyagiye kibonekeza cyane ni ikintu bita epilepsie grammar, ibintu by'intandara. Nico gituma bye mwumva nyina wiwe bamenye kuri wiwe avuga ngo yo hasi ngo bisahuzi ibintu nk'ivyo. Muri ivyo biti bisahuzi nico bita intandara, ico bita grammar. Rero uyu mwana muri make ugiye kuraba ubwo bumuga bwiyo usanga bushingiye mu bwonko, hanyuma uravye etare y'umwana arimwo n'umwana ashobora gutambuka, no muri raporo natanze ni raporo ivuga yuko ntegezwa kumukora icyo bita barre parallele, ahantu ashobora kuzaratambukira, kuko mu kanya amaze kubibona ndashobora kumushira hajya akagira iki agashobora gutambuka, ko arashobora gutena agahagarara. Rero umwana amaze guhagarara kuko ubumuga bwiwe cyane nubwo bita ubumwaye apana leje ni mwaye ego. Hanyuma ikindi naco nuko n'umwana ashobora kugira iterambere bijanye no mu bwenge, kuko umuhamagaye aritaba, hanyuma ashonje ariyagisa akerekana ivyo agomba. Hanyuma ikindi naco nuko ashobora kwishura ibibazo bimwe ushobora kugira iki kumubaza ego. Nkavuga nti rero muri make abantu bafise ibibazo nk'ibi nibanyarukire muri Disara. Disara hari umuganga, hari n'aba administration yaho irabakunda, irabagendera, irabamenyesha ibyo batazi. Urumva rero na cyane uyu mwana yahoze muri Disara kera mugabo nivyo ngomba cenyaga no muvyeyi ego. Akasanzwe afise n'undi mwana aba mu kigo Disara kandi bisa nk'uko menga wewe nta kibazo afise kirekire naha mugaye. Rero no guhamagara ko yuko umwana wo muha inyigisho uyu mbe yitwa gute ujya wone nyishu muha inyigisho nyishu ingena kwe kumukurikira umwana akamuba hafi. Nibaza ko yuko nabari mu kigo Disara nabaye ntibamwanka, ni kuba gusa mutahurije ko kw'ivyo bintu, ariko warukwiye gufata nyishu akaba ari nuko nyisha aho yicaye nawe akaba ariho yicaye, hanyuma utegure ugende suru yage n'abarongoye ikigo Disara, hanyuma mu kw'icenda abantu basubira ku ishuri umwana azobarezo hariya mu kigo Disara. Ariko uzocura ingene iyo mpamvu bakubwiye hajya nabo nk'abayobozi ngira bafise ivyo baharuye, uzocura rero ingene uwo mwana wawe uvuga n'uwo wundi asanzwe mu kigo Disara bakaguma bari kumwe, kuko twabonye hajya mu kigo hari abandi bana bamugaye bazana na bene wabo babakurikirana. Muganga turavuye ku kibazo cerekeye ubugwayi bw'umwana, ariko mvise ko yuko umuvyeyi yarafise ikibazo, umwana yahoze ari mu kigo Disara nyuma aravayo kumvo zuko agwaye ivyo bintu mu kubita hasi. Abatwara ikigo Disara baragira ubwo bati yavayo kubita hasi kwisima agakomereka bikaba birebire. Umuvyeyi nawe akavuga ati ni nkuko yo kwikubita hasi ari ngaha muhira. Mbo twashaka kutubwira uri umwe mu basanzwe bayoboye ikigo Disara, hoko gwiki kugira ngo uyu mwana ibyo byose twumva ntibice ntaca bizira kandi ari twari dukwiye kumufasha hoko gwiki? Murakoze cyane menyesha makuru. Ikintu cyambere cyo kogwa nuko umwana yobanza kujanwa kwa muganga, muganga araba ivy'intandara. Nababwiye yuko umwana afise ico bita epilepsie grammar, ni intandara zishingira imizi kure zishobora gufata umwana bigafata umwanya muremure. Reka tuyage n'umwe rero asanzwe aserukira komite y'abavyeyi barereye mu kigo Disara, Muzehe n'amahoro.
ni Impore. Twaherukana kera. Ego. Batakuza amazina ni gute? Nitwa Kirahagazwe Janvier. Musanzwe mufise igikorwa nyabaki mu kigo Disara. Mu kigo Disara duserukira abavyeyi. Ego baharereye. Twagendereye umuvyeyi umwe asanzwe afise umwana agendana ubumuga. Yatubwiye umwana we arafise ikibazo c'intandara, afise ikibazo cyo kubura imiti, ariko namubaje ati mbega kweka atari mu kigo Disara. Avuga ko yuko mu kigo Disara umwana bahavuye bamuhagarika kumvo z'ubugwayi yari afise, batinye ko yuko yohava yikubita hasi agakomereka. Ico kibazo ariko nibaza ko umwana akwiye kukizira ngo tumuhebe. Nk'umuntu asanzwe aserukira abavyeyi, uyu muvyeyi akaba yahuye n'ico kibazo, kubwawe uvyumva gute hokorwa iki mugiye gukora iki nka bamwe mu basanzwe baserukira abandi bavyeyi? Ntanguye gukengurukira uyu muvyeyi mugenzanje kuko yugurutse aravuga icyumba kiye ku mutima. Jewe ico ngiye gukora, ngiye gushikira inzego zirongoye ikigo Disara, ndabashikirize icyo cyumviro, turabe ingene bazokijengajenga buhoro buhoro, maze uyu muvyeyi umwana ntabwe mu mporero, turabo kuntu vyogene nawe nyene n'umwana nk'abandi, tumuha agateka kiwe. Ahabo duhe turahirishe turi kumwe n'usanzwe ari cegera cy'userukira ikigo Disara, mu duhere microphone aho tuyage gato. Reka ndakugore gato. Nyako musanzwe muri umurongozi w'ikigo Disara, mwumvise ikibazo umwana afise, sinzi arakajamo mu bivuga ko. Ego murakoze kumpa ijambo. Hama jewe musanzwe uno mwana bimwe vyiwe ndabizi. Uyu mwana agiye twagira rusansuma, tusansuma kugira abana kugira rusansuma ya bose y'abagendana ubumuga. Mwico gihe twarashoboye kubona uno mwana turamushira mu bagendana ubumuga nyene, ariko twasanze ingwara ziwe zikaze kuko nta baganga dufise mu kigo bajeje kuvura izi ngwara z'intandara. Umva rero byasaba ko turindira abaganga bakaboneka, tukasaba ubufasha hirya no hino bwo kuturonsa abaganga, kuko umwana nitwaye kumushira mu kigo afise ubwo bugwayi, nta muti yashobora guca aronka ubwo nyene, karya miti y'abantu bagendana intandara misanzwe ntiyoroshe kugura, kandi ikigo naco nicari bwagire kuronka nuze finansoma. Urumva ibyo byose byatumye rero uyu mwana tumubwira umuvyeyi wiwe ico gihe timutware muhira, agumye ngaha ashaka kugira ingaruka yindi ko iyo ngwara yo gumimududura isubira bimududura akamara nk'amasaha 2 ataratora ubwenge. Kandi umuvyeyi wiwe n'ukuri yarabishimye ukuntu twashoye kuyaga nawe, ico gihe niho narindi ndabizi neza cyane. Sawa, twizere ko yuko rero mugiye kumufasha kudodora imiryango hirya no hino no kumuha inyigisho kugira ngo iyo miti iboneke, kugira ngo bikunde uwo mwana abashe kubana n'abandi, kuko iyo umwana mugaye akaba ari kumwe n'abandi biramufasha bigatuma hariho nihinduka ku buzima bwiwe. Ego turiko turasaba n'ukuri abantu baza kubona ifoto y'uno mwana, turasabye turateye akamo hirya no hino abantu bimpuwe, abantu b'ikigongwe badufashe kuko ikigo Disara nicoshobora byose, hari ibyo gishoboye n'ibindi bisaba ubufasha. Turasabye ubufasha kuri bano bantu two turasanga mu mihana yabo, abana bari mu mihana ni benshi bafite ingorane zitandukanye ku buryo Disara to kwishoboza yonyene. Turasabye imfashanyo n'ukuri n'amasengesho cyane cyane. Tubashime kwa mwemeye kuko tuyaga none mu mama neza ko yuko nejo cyangwa tuzosaka kandi tukayaga. Ego murakoze cyane.